kino iyo rugize nimba ari mu maderiba akomeye Premier League kumva equipe ya Liverpool na Everton n'urukino ruba rudasanzwe yabayita derby de Merseyside ndiko ndayibuka neza menga ni derby de Merseyside ego n'urukino nuvuga ngo ruhuza ama equipe yo ku birometero bike cyane buriya ni nko kuva ngaha ni nk'imetero zinga ukaba ushitse ku kibuga uva ku kibuga nuvuga ngo ca Anfield wigendera hariya ku kibuga nuvuga ngo ca Everton rero n'urukino za kuri saa 3 na kuri saa 7:30 urukino nuvuga ngo rw'ama equipe aba akangana cyane n'urukino bwe kubera urukino nuvuga ngo ruba rudasanzwe ruzobera Anfield n'ama equipe nubashya kuri abiri uravye ama win canke ama victoire 95 ku ruhande rwa equipe ya Liverpool 76 ku ruhande rwa equipe ya Everton 78 banganije ni match ibifite isigura ikomeye cyane Patrick Liverpool Everton ni match ifise ikisobanuye gikomeye nkuko bivuze kanatsinda tunaravye na match ziruka kubahuza vuba urabona ko hari habaye mu guhangana kudasanzwe hagati y'izi equipe zigira kuri zibiri ku ruhande rwa Liverpool ndetse no ku ruhande rwa equipe ya Everton na cyane ko nka match zigira kuri 10 ziruka kubahuza Liverpool bashoboye gutsinda mu 5 gusa nimwe kandi navuga ko banankanije n'inshuro zigira kuri 3 hanyuma nkino zigira kuri zibiri baranganya ni hano sro tumwe mu bamenyereza navuga ko bameze neza cyane gose muri iki gihe muri Premier League kanatsinda natwa n'igikombe ca Premier League muri seziheza nafise n'abakinyi beza cyane gose agiye guhura n'umugabo witwa David Moyes ubona ko nawe numwe mu bamenyereza bakunze kugorana cyane gose kano kanya navuga ko Liverpool mu kurutone n'abambere n'amanota agera kuri 12 yose hamwe ni mu gihe kandi ku ruhande rwa Everton mu nkino zigira kuri zine bamaze gukina nabo nyene batari kuri cyane gose kubera ko bafise amanota agera kuri 7 ibi ni ibintu bimeze neza cyane gose ku mpande zose hanyuma niteze match za kuba imeze neza hagati y'impande zibiri kubera ko Liverpool ni ya equipe mvuga ko canke se nkunze kubona ivyayo biba biryoshe kuraba mu kibuga kubera ko ni equipe idakunze kwigumiza ko umupira canke ngo ifate equipe ku burugero rukomeye ahubwo ni ya equipe kinubona ngo ofisi hangiro ryo gutsinda no kubandanya ntsinda ibi rero ni ibintu biba biryoshe muri match ni ibintu ubona ko ni philosophy ziba ziryoshe cyane gose rero kubijanye n'ibiharuro by'izi equipe zigira kuri zibiri nuko Liverpool bamaze gutsinda match zine zose bamaze gukina iyi equipe nayo imaze mu nkino zigira kuri zine imaze gutsinda match zigira kuri zibiri inganya match imwe Liverpool iramaze gutsinda ibitsindo bigera ku 9 equipe ya Everton iramaze gutsinda ibitsindo bigera kuri 5 Liverpool baramaze gutsindwa ibitsindo bigera kuri 4 iyi equipe nayo imaze gutsindwa ibitsindo bigera kuri 3 byumvikana neza ngo ni equipe zibiri n'imiburiburi buri rukino zakwa gutsindwa igitsindo kimwe ubwo rero bibisobanura ngo je ko bwaje ndabona ko ibitsindo birashobora kuboneka na cyane nka 2 canke 3 mu rukino canke 4 kanatsinda ugerageje kuraba kandi canihweza eske abakinyi bashobora kubitsinda barahari equipe ya Everton ifise umwe mu bakinyi bafise inyota idasanzwe muri Premier League yitwa Jack Grealish ariko kuva muri club ya Manchester City nimwe mu batsi bakomeye bo mukino wa Everton kubera ko arakunze kubayobora hagati mu kibuga kuri nimero 10 nubwo akunze gukinishwa canke se nubwo asanzwe akinishwa kuri nimero bivuga ngo 11 ariko mu mukinyi no vuga ngo byinshi bishoboka kunze gufasha club novuga ngo mu gusatira cyane mu mapasi ateye ubwoba meza cyane gusakinisha y'ubwenge kandi ubona ko watuje rero nimwe makinyi baza kugora cyane equipe ya Liverpool cyane ko twiteze SK ninde mukinyaza gukinishwa ku ruhande rw'iburyo nakubwiye rw'iburyo kuri nimero 2 rero novuga ko nimwe mu nkino zakuba zimeze neza cyane gose zakuba zubakiye hagati mu kibuga ndavuga ko bakinyi batandukanye ba Makarista ba Gravenberch hagati mu kibuga ku ruhande rwa Liverpool ndetse no ku rundi ruhande ukaraba ku basore nk'aba Garma mu bakinyi bari bitwaye neza cyane gose no mu nkino zirenganye ndetse n'umusore witwa Dewsbury Hall asanzwe akina kuri nimero 10 mu bakinyi bateye ubwoba na cyane ku ruhande rwa Everton ni challenge ikomeye ya mbere equipe ya Everton ya Liverpool bagiye guhabwa inyuma yiye bari bahawe na equipe ya Arsenal mu kurundi ruhande novuga ngo biza kuba bimeze novuga ngo equipe yitwa Liverpool zo yakiriye equipe novuga Everton kinovuga ngo ruza kuba rukino rudasanzwe na gato rukino ruza kuba rurindiwe novuga n'abantu batari baki rukino novuga ngo ruza kuba runuguru no novuga ngo ya gatanu muri Premier League yino sezo y'umbi na 2023 ariko kurundi ruhande Houston hari derby novuga ngo zikomakomeye cyane ama match akomakomeye
nari nkeneye ko tuganira ko hagati y'ikipe ya Manchester United na ikipe ya Chelsea Blues urukino ruzoba ku munsi w'ejo wa gatandatu igihe cy'isaha 12:30 urukino ruzohuza bamwe bameza bashaka kuri babiri witwa Ruben Amorim na Chelsea Blues ya witwa uno meza Enzo Maresca ariko nibaza ko byiza tukoze turaraba kuri YouTube commentaires ziba zijanye n'ivyo turiko turavuga turaziheze mu gihe rero umuntu ariko mwe natwe ariya kuri YouTube yumva afise ikintu dutera bivanye n'ivyo turiko turavuga ku rukino kanaka acashamwe ubutumwa tuza tubusoma turabivye bivuze ko neza ko mugabo bundi butumwa nabonye buza kugenda buraza turaza kubusoma nyuma y'ikiganiro ariko uwabujanye n'ibi turiko turavuga ni biza ko novuga ngo tuza turabwita kugira ngo turabe nimba byo kuri tuze turakompleta kubera ko football nta muntu ayizi twese no kuza turahenda twese no gufashanya nibaza ko tuzo turabikora banashaka no guhera ku munsi wa mbere kuduga tuza muraza murandika ubutumwa tuza turabucishamwe amaso tunabusoma vyo bana vyiza cyane ariko kundi ruhande ubu yitwa niyo nkuru Innocent tuvugiye kuri no match ya Liverpool aravuga ngo equipe ya Liverpool izotsinda ariko izotsinda yarushi kubera na match bamaze guhura burya harimo kunganya kwishuravye n'ingene Liverpool kuntu yatsinze Everton nta kwirusha babayemo ni naco twabivuze ko mu biharuro na muri Everton bafite urusore ukiye nimero 9 gwitwa nyamba ari boto nyamba atari bato rubizi gose ruzi gusinda cyane hajya ni Bolton nyamba ari bato babuze umuhungu araho mu Mwongereza yahora kina kuri nimero 9 nimba bamazina libaki ahubwo wo Houston avuga n'umuhungu yitwa Beto ni Beto eko cyagihungu kimeze nk'ikimeti cy'ikinwa ujya nakinira Afrika nakini gihugu cyo muri Afrika ujya Beto nta mugwa kinira ko munyagine mero akinira Afrika ndibaga igihugu akinira Beto menga no munyagine akina muri Afrika munyagine akora munyagine rero niko nuvuga Houston Manchester United Ruben Amorim n'uwitwa ndavuga Enzo Maresca bazakora kintu vuga ku munsi w'ejo equipe ya Manchester United novuga ngo wanashaka n'uwitwa Ruben Amorim bashiye kuba muvuga bati no munsi kaza gutatsinze equipe yitwa Everton equipe ya Chelsea Blues tuza tuguhana uvuga ngo umuryango usohoke twirondera abandi bameza ashaka kuza gufasha no equipe rero ku mugora w'ejo 12:30 Manchester United Chelsea Blues urukino rurindiwe n'amatari bake urukino novuga ngo derby bikomeye urukino novuga ngo uravye no mu nkino nyinshi uduteranije ni equipe yitwa Chelsea Blues na ko Manchester United imaze kuba ari hejuru maze gutsinda 77 banganye 32 mu equipe yitwa Chelsea Blues imaze gukina 73 urukino novuga ngo ruwe kuba ruhuza ama equipe abiri equipe ya Manchester United iza kubihuza witwa Masuchunya ashaka ku Mateus Chunya ashaka kutaboneka witwa Diego Dalot nawe nyene wewe nta ruzoboneka Mas Bruno Drizar Martinez ama equipe ya Chelsea Blues za kubibuze witwa Liam Delapo witwa Benoit Darshi tutibagi witwa Levi Korowire hamwe witwa Dario Sugo Chelsea Blues Manchester United Old Trafford iza kwakira equipe ya Chelsea Blues bimaze imisi ko biravugwa yuko Manchester United iza itsinda equipe ikirurukino mugabo ikaza gutsinda ukanyuma Manchester United Chelsea Blues tuza kwa twitega ikibwana Houston urukino rwa Chelsea Blues ndetse no mu rwa Manchester United urukino novuga ati ruri mu nkino zizoba zidasanzwe cyane tugiye kuzobona muri no weekend ariko kandi ni migwi yose igera kuri ibiri novuga ati isa nkaho iri mu bihe bigomba gusa ariko bidashusha kubera yuko Manchester United ni umwe mu migwi novuga turi mu bihe bibi cyane kandi bigoye gose kanatsinda bisa ivyo bihe bisa n'ivyashize mu kangaratete n'umenyeza wabo Ruben Amorim kubera yuko ibinyamakuru vyinshi byo mu Bwongereza harukuru bikwira vuganga makuru nivyo namwe mu makuru utumva ko karava mu burongozi bwa Manchester United ariko kumva ko ibinyamakuru vyinshi bisa nkaho vyahaye no mumenyereza Ruben Amorim urukino bagiye kuba bahura na Chelsea nk'urukino rwo gwanyuma ku buryo narutsinda canke atarutsinze bizoza kumuviramo ikibazo ariko kandi mbona ku urukino gwanyuma mumenyeza Ruben Amorim guhura n'umugwa Chelsea Blues biba bisa nkaho umuntu wagombye mwirukane canke apana kwigura mutuma bidashoboka ngo ginonza niyo muzi wibuye umuntu umwe wegeze kuba avuga ati yemwe abaganga cyane nisunze abafumu abafumu ari nimba ubona umuntu udashobora kumufasha reka kwigura mutuma ibintu bidashoboka ginonza ni amaso z'inkoko ginonza ni umurizo w'ingona ikomeye umva ari ibintu wumva ko umuntu agutumye amananiza ubu kwe kuvuga ati nimba utagombye kumfasha bimbwira hakikaye kudashaka kumfasha nibaza rero ko gutuma Ruben Amorim ati genonza niri nsinze imbere ya Chelsea Blues
bisa nkaho umengo hari akantu canke wagombye kumwirukana muri rusange nubwo ariko izo nguvu none Manchester United ya Ruben Amorim ufise bitwa Bruno unuba Bruno abatandukanye amahirwe na Bruno Fernandes nivyo nagomba se nuza ko ubu bafise ya nivyo nagomba se nuza ko kanatsinda ino Manchester United ya Ruben Amorim ugegeje kuyiraba ibihe irimo uriko urumva iri mu bihe bibi ku buryo ubona yuko neza na neza nubwo woyana Vitaro urana ko yoyisinda uriko uranyumva ariko bidasiguye ngo bifise abakinyi babi Manchester ifise abakinyi beza ifise abakinyi bafise nabwo ubushobozi bwo gutsinda Chelsea irafise abakinyi bafise ubushobozi bwo gutsinda Liverpool irafise n'abakinyi bafise ubushobozi bwo gutsinda Arsenal ariko ibihirimo nivyo bidahuriranye nivyo wotuma Ruben Amorim iri mu bihe bibi cyane kumbure kanatsinda vyotuma twiyumvira yuko Ruben Amorim ari we mubi uriko uranyumva kuko abakinyi ba Man U nabakinyi bona yuko bafise nabwo burenganzira mbere kanatsinda bwo kwisanga muri ya Big Four yo muri Premier League uriko urumva ndabisize kuri Ruben Amorim kubera yuko burya n'abakoca canke abamenyereza barafise uruhara ku ntsinzi z'imigwi uriko uranyumva ndakumva cyane kubera yuko ntanze akaroro nisunze kuri FC Barcelona ya Xavi Hernandez Xavi yarakubwira ati jewe birasaba ko FC Barcelona ijya ku isoko ingurira abakinyi bafise ubwo bushobozi bwo gushobora kumfasha gutwara ibikombe FC Barcelona yifuza kuko nta bakinyi dufise bo twara ivyo bikombe FC Barcelona yifuza ariko abakinyi nyene Xavi yavuga ko badashoboye gutwara ivyo bikombe nibo Hansi Flick yaje gukoresha kugira ngo bamufashe gutwara La Liga Super Coupe ndetse na Copa del Rey ndetse kanatsinda bisanga bagiye kuviramwe muri demi finale ya UEFA Champions League Carlo Ancelotti yabwiye umugore wa Madrid kugira je nabahe igikombe ca La Liga birasaba ko mu ndondero umukinyi umwe gusa yabasabye umukinyi umwe gusa acha ku biharuro bibiri aza gusubira Dani Carvajal kugira ngo bikunde atware igikombe ca La Liga bari bafise witwa Lucas Vazquez wingwiza murongo kuri kabiri kuri bwaje neza cyane ariko no munsi Real Madrid yagiye ku isoko iraha abakinyigira buri mukinyi wese ashobora gufasha umugwa Real Madrid kugira ngo batware ibikombe bishoboka uno munsi turacayigira ko Madidani yuko Real Madrid irashaka gukura canke nibikunde bitandukanye na Carlo Ancelotti we yisabira umukinyi umwe gusa uriko urumva nivyo biri kuri Ruben Amorim Ruben Amorim afise abakinyi bafise ubushobozi bwo kumuha buri kimwe cyose yifuza ariko we muri ubwo bushobozi ntabwo afise bwo gushobora kubabyaza umusaruro rero binyereka yuko bisa nkaho wamutumye umuzi wibuye kuza gutsinda Chelsea de Blues iyo yisanga mu bihe novuga yuko vyize kuko muri Chelsea de Blues no musi ushobora kugukura kore Parma kinziza Estevao Messinho akaza kaguha ibiharuro vyiza ufise ba Sharoba inyuma bashaka kugukinira ibintu vyiza cyane ndetse kanatsinda bakaza bakanafasha abajo Pedro ufise ba Pedro Neto ufise ba Malo Gusto ku biharuro bibiri beza ufise ba Kukurera ufise ba Enzo Fernandez ufise ba Moses Caicedo uri kurumva bose n'abakintu bavuga ati beza muri Chelsea de Blues bahari nivyo inkino zibize ukaza Chelsea de Blues twavuga ati yuko ibiharuro bitabaye vyiza ariko impact y'abakinyi mu kibuga twabonye iba nziza cyane kubyo tubona ko Chelsea de Blues nivyo yatsinzwe ariko umukino wari mwiza kuri Chelsea de Blues rero na Manchester City nivyo rafise abakinyi nivyo iza kuba idafise bacunya ariko irafise bambeumo irafise bano ano munyafrika mu Cote d'Ivoire uno mu Ivorier ndabwibagizira Patrick imyaka ntinyegezwa my friend tuba turabana Manchester United umukinya kina imbere bakunze kumukinisha kuri 10 men ni Amadou Diallo uri kurumva abo bose n'abakinyi ufise bashobora kuza kugufasha urafise banuze ba Dorgu urafise bana ba Bruno Fernandes urafise ba Irgate nubwo kenshi tukunze kubona hari ukuntu uno mumenyereza ndavuza Ruben Amorim akunze gutegura abakinyi 10 batangura mu kibuga ukabona bapanze mu buryo wotari witeze uri kurumva ufise ba Casemiro hajya muri Manchester United ariko ugasanga bikunaniye kumutanguza mu kibuga n'ivyo ukoresheje ba Igarte ariko kaza kumanura uno mukinyi ba Bruno Fernandes ukabagarura ku bukasere mu gihe uzatumuzi ko Bruno Fernandes umukinyi mwiza ari wa mukinyi aca ku biharo 8 canke 10 uri kurumva ukagerageza gukora ibintu ubona ko bidatahuritse ivyo bintu nyene wagiye gukora bikaza kugutuma wowe wisanga mu bibazo bigoye ko vyikuramo ndavuga ati rero Manchester United irafise abakinyi bashobora kufasha kuronka insinzi imbere ya Chelsea de Blues ariko ibihirimwo ndetse n'umumenyereza bafise ubwo bushobozi simbona ko buhari ko ya Chelsea de Blues nanye ubona ko ifise inyota yo gutwara ibikombe muri no mwaka kanatsinda no munsi bamwita championnat du monde rero mbabona ko bigoye cyane Manchester United kuza gutsinda Chelsea de Blues ariko kandi biranashoboka biva n'ivyashika Ruben Amorim akaza guhindura mentalite y'umugwi canke akaza guhindura muri rusange mentalite y'umugwi akaza kuyihindura akaza no kumenya ico ategekanya canke yifuza kuronka imbere ya Chelsea canke yifuza kuronka muri Premier League byose birashoboka
ariko kandi ni muri cyagiye nyene na Chelsea de Blues nayo nyene ni nako kajyo ko kuza gukora comeback urumva kwikosora inyuma yo kumara inkino zigira kuri zibite kiratanga ibintu vyiza abakunzi bari bayiteze ko novuga tere n'urukino ruzoba rudasanzwe cyane kanatsinda ni imigwi yose igera kuri ibiri isa naho ibihe iheruka guca mu nkino zibiri ziherutse bitabaye vyiza cyane ariko kandi n'amahirwe menshi genda yaharura kuri Chelsea de Blues gusumba uko no yabona kuri Ruben Amorim. Patrick mu majambo make Man Utd Ruben Amorim yakono witwa Enzo Maresca equipe Chelsea Blues amahirwe aza kuba twengera kuri inde hagati ya Manchester United na equipe Chelsea Blues. Equipe zibiri nyene nkuko babivuze zimeze neza nako zitameze kumwe mu bijanye na form actuelle zazo ariko mugabo ari ku ruhande rwa Manchester United ni equipe je kubganje novuga ko ibintu byayo bigoye bisa n'ivyatwamye kuntu nyene bicankanye kuva mu bakinyi squad bafise kushika kumumenyereza bose nurabona yuko n'ibintu nyene psychologique bategezwa kuba barononekaye kandi n'ibintu novuga ngo bisanzwe byumvikana mu mupira w'amaguru nibaza yuko benshi bavyuka kuri Manchester City nubwo Man City yari isanzwe ifitiye abakinyi bafise quality ziteye ubwo bazo ku giti cabo bashobora kuza bagatanga ibaro vyiza abasore ba Man United babuze ikintu kimwe equipe ya Chelsea fise Man Utd babuze mu nimero 6 ashobora gufasha gukontrola je mu gihe Chelsea ariwe mu nimero 6 bafise wa mbere muri Premier League ashobora gukontrola je niyo mpamvu mvuze ngo Manchester United babuze ico Chelsea bafise Chelsea baheruka gukina match ya Champions League basinzwe na equipe ya Bayern Munich bararushe n'ivyo mugabo barakeneye kandi kongera kuzana uvuga ngo kugira ibintu bakora bimeze neza bishobora kubaha n'imiburi bi performance nziza zisa nizishimangira no uvuga ngo ibintu bakina guhomba iyi mani guhomba ujya mu nimero 10 uno Mateus Kuna ukamubura mu nkino zawe by'ukuri n'ikintu c'igihombo gikomeye ubuhomvye cyane bafise mu nimero 9 atabinaratangura go producer yitwa Benjamin Sesko turacarindiriye ngo azotangura ryari eske azotangura kuduha urukino rumeze neza ryari turacarindiriye Manchester United bazotsinda gute mugabo je kubwanje nemeza ngo iyi Manchester United rimwe na rimwe nabo nyene barafise umukino mwiza bashobora kuza bagakina mu rukino ukabona ko birashoboka ko bashobora kuza kugira gute kugutsinda cece bifashije umukinyi yitwa Brian Mbeumo musatirizi Kole Palmer numwe mu bakinyi bateye ubwoba ku ruhande rwa Chelsea nico gituma je kubwanje mbona ngo Ruben Amorim yokoresha ubwenge hari ukuntu yishobora kubahagarika mugabo atabukoresheje dushobora kubona equipe ya Man Utd izikamirwa nabi imbere ya equipe ya Chelsea ikintu cyambere gikenewe naduterekere mu nimero 6 mwiza hanyuma duce turabikurikira kandi kanatsinda garuke ku mukenyero wabane batatu mu ndabire Man Utd kwita dukine umukino mwiza je rero mbona ko byose birashoboka Amorim yashobora no gukora ibintu byatuma Chelsea batsinda 4 mugabo mugiye utanguza abakinyi beza ndabona ko urukino raza kuba ruri urukino rukomeye rushobora no kuboneka mu gisino kimwe kubusa nashobora kubanguruza ngo kiza kuboneka kwande mugabo ruza kuba urukino rukomeye cyane gose ku mpande zose kiruza kuba urukino vuga ngo rutoroshe na gato ku mpande zose mugabo akazana igarite muri standard camebura urakeneye witwa Casemiro hariya nazane Kobe amushire mu kibuga yikinire match Kobe ntabazozana Kobe Casemiro basi n'imiburibo Kobe baras nibigera banahuza sinzi impamvu Kobe wo mengo bafise n'ivyo bapfa bafite bafise ne akabifu je ndibaza bafitana akantu hariya ariko benshi bakunda kuvuga ngo ngira ngo bahuriye ku muntu uturabira ubutumwa Houston nabonye bujanye na Manchester na nino equipe je Blues amatwije ku rukino naruvuga ngo ari nago novuga ngo gwanyuma imbere hamaje tuvuga inkino vuga ngo zitekaje mu yandi mahiganwa wenda tunavuga amalizitama tukwa tunasimbira wanashaka nano mu gihugu cacu bone hano nabonye equipe nationale nta mu rugamba z'abatanye myaka 70 mu bigi bahari mu giza Flambeau du Centre na nyene izokina novuga ngo umunsi wejo tutibagiye kandi nino match zohuza nagira umwari ku munsi w'Imana witwa niyo nkuru inosa niwe aje batubwira ati ku rukino rwa Chelsea na Manchester United ku ruhande rwa Man Utd izojya carton rouge kuko Amorim azitanga apanikishe abakinyi mu gihe Chelsea izo biriko ikina ituje bazotuma equipe ya Manchester United ijya rouge pe niryo jamasho kubashikiriza umve we ku ruhande rwiwe arabona yuko Ruben Amorim azopanikisha abakinyi biwe witwa nawe Peter Ngandu yavuga ati Inosa Ngandu Rafina ari Zambia avuka ibubera ati
muri kumwe amakuru ya Barcelona yifuza amakuru ya Barcelona ubundi Barcelona niwo mugwi twanahereye ko burya nabonye nundi muntu yitwa Billy Blaze yaranda mu kijara arambye ati Juste Blaze ndakuramukije cyane kandi akuramutse cyane Blaze nizere ko aho uri hose umeze neza burya ntaho nashoboye kumenya ko nabonye ko mengo n'umuntu anzi cyane kuko warakuze ngaha nabibonye kuko nabonye ambwira yuko anyibuka kuri lycée Saint Augustin ishure nizeko anyibuka mu bihe bya interscolaire basore je narababwiye warakakinye gapira burya gapira nagakubise ngo ubu buhamya butanguye kuza Patrick hari angerika navyo oya ni sawa canke wazibiye amatwi oya ni sawa ndavyumva kanatsinana nambaye na ekuteri reka nakuramutse Billy Blaze ndakuramutse cyane nizere yuko aho uri hose umeze neza nta bundi butumwa ariya ubundi bagiye baranabuca ko mugenzi wanje Patrick hariya nabusomye nagombye gusoma ubutumwa bujanye n'ivyo butari turimo bwanasomwe kandi n'ubutumwa bujanye n'ivyo turimo no kuramutsa mugenzi wanje hariya Billy Blaze nuko nakabisa bimeze mu gihe turangiza urukino ruzohuza ekipe yitwa Arsenal zokina na ino ekipe